ikaze muri aya makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa gatandatu ni ku igenekerezo rya 19 ndamukiza umwaka wa 2025. Mu gatondo hitezwe yuko hazogwa imvura hongera hacemwe n'ibihe vy'izuba mu ntara ya Cibitoke, Ibubanza, Ibujumbura, mu Rumonge, Ibururi hamwe no mu ntara ya Makamba. Izindi ntara zisigaye zikazorangwamwo izuba ririmo n'ibicu bike bike. Azoba hakanye gusumba handi azoba ari mu ntara ya Gitega hamwe n'Imwaro, aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizaba bigera kuri °C 12. Ku muhingamo naho hakaba hitezwe yuko hazogwa imvura hose mu gihugu cacu. Imituragaro ikazokumvikana mu ntara ya Cibitoke, Ibubanza, Imuramvya, Imwaro hamwe no mu ntara ya Bururi. Ahazoba hashushe gusumba handi azoba ari mu ntara ya Cibitoke, aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizaba bigera kuri °C 29. Ejo mu gatondo hategekanijwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga ko umunota umwe rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga ko iminota 3 z'umugoroba. Nuko rero ni hana makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa gatandatu agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira naho utaha.